Mwaramutse ejo muri nakoze video mvuga ku bijanye n'akamaro ko gukora akazi nako bari akazi gatoyi ugereranije no kuguma ku ma benefite canke imfashanyo ya leta no mu gihe imfashanyo ya leta yoba iboneka ko isumba canke ingana n'amahera wokorera na cyane cyane umaze kuvanamo za taxe amakori ukavanamwo petrole inahuri yo kuja ku kazi ukavanamo child care ku bafise abana ibintu nk'ivyo hari gihe usanga ukorera akazi gatoyi ku buryo uvuga uti nta kamera kuja gukora. Hanyuma mu makomente harimo uwaciye ashiramo ikintu bita superannuation nibaza ko ari muri Australia, ariko superannuation naza ko ari systeme iri mu bihugu hafi vyose aho umukozi ashiramwo pourcentage y'umushahara wiwe towards aterereye mu kigega c'ubusaza bwiwe, hanyuma umukoresha agashiramwo ayandi. Ibihugu bitandukanye usanga bagita izina ritandukanye, ariko kenshi hari ico bita matching, ni kuvuga ushizemo 2% umukozi agashiramo 2%, ashizemo 5% umukozi agashiramo ukuduza, ariko umukozi aduza, ariko kameme hariho ceiling dushaka gushiramo nka 20% umukozi ushaka 20% umukoresha umukoresha employer. Alors, naimvuze ko bafite amazina menshi muri South Africa twazita Provident Fund, no muri Philippines niko bayita, muri Australia ngo bayita superannuation, muri New Zealand bayita ngo ni Kiwi Saver, muri America naza ko ari nk'ijya 401k, muri Canada menga bayita ngo ni CPP canke QPP uri muri Quebec. Donc ni nka retirement ni retraite contribution aho umukoresha nawe nyene ashiramo kenshi na kenshi bivanye nayo washizemo. Rero ndavuze ko ayo mafaranga uciyaronka utari kuyaronka, ico ni kimwe. Ayo donke avuye ku mukoresha n'amafaranga uronse utari kuronka iwawe utari kurakora, leta ntabwo iguhaye imfashanyo, ntabwo ayo iyaguha. Ikindi kandi uyabona ko utayatahana mu mufuko, hari utayabona mugabo umunsi mwashaje bagabo mu muzobibona. Ikindi nuko kana wewe babaguforushije babagutegetse umera nk'uwiforushije kuziganya, kubera kenshi na kenshi amafaranga yabitse muri banki umuntu akazarira ucushaka kuyamuha, canke nabo ukinya kantu gatoyi aho kuja kurondera handi ucukoresha yo wabitse mugabo yo yandi ko dashaka kuyakuraho ketse wamaze gusaza pour la plupart des cas hashobora kuba hariho ka extreme ushobora kuyasaba ariko ntibayaguha komsa. Dore kubera udashobora kuyarya igihe cyose ushakiye, bituma umunsi wakuze washaje uzosanga ufise amafaranga atubutse yo mu busaza. Uti kuki utubwira uko? Mbega mwebwe ibihugu mubamwo nta pension bifise, state pension canke pension y'igihugu, nta retraite igihugu cyanyu kibaha ko twama twumva wibamura? Ego igihugu bihugu vyinshi biratanga pension, novuga harimo ibihugu bikeya usanga bifite ivyo bita universal no kuvuga buri muntu wese ari pension yarakoze atakoze bakayamuha kandi bakabaha ayangana, yaba umutunzi yaba umukire. Ivyo bihugu birahari. Hari n'ibindi bihugu bitanga bikurikije nayo n'ukuntu we wakoze, sinze ko bakarikira imishahara wahembwa canke imyaka washizemo, mugabo wakoze imyaka mikeyi usanga uronse makeyi. Ivyo birahari, nibaza ko nka za UK naza ruko zimeze, ariko usanga atari abantu bose baronka hamwe, bamwe baronka ayadakwiye. Mugabo dantureka waba iyo universal nkaho nyene muri za New Zealand na Australia usanga ayo mafaranga adakwiye mu buzima bw'iyi misi, na cyane cyane iyo amafaranga uyakuramo ikintu bita accommodation, yaba kuriha inzu upanze, yaba kuriha inzu mortgage, no kuvuga bishitse ugakukuruka utaraheza kugura inzu yawe burundu canke utaraheza ataniyo waguze at all, no kuvuga ukiri kurapanga usanga amafaranga adakwiye. Ariyo no mpamvu ubona hari abantu bake, sinabona benshi cyane ariko kandi si bake mu bisanzwe, b'Abanyamerika, b'aba Canada, b'aba France, b'Abongereza bariko baja mu bihugu vyo hanze, na cyane cyane Amerika Latine, muri Europe de l'Est za Bulgarie,
canke le Balkan na cane cane muri Amerika Latine canke Asia du Sud-Est, Philippines, Thailand, Cambodia n'ahandi kubera hakizimbutse bagatwara ico gihumbi cabo kidashobora kubatunga i New York, San Francisco, meme Kentucky bakayajana muri ivyo bihugu bizimbutse kugira ngo basazireyo. Urumva ko d'abord bigutumye ko wideplaça uvuye ahantu wamenyereye kumure twaba tumenyereye guhunga mugabo bigusabye ko uhunze en principe, bigusabye kandi ko utaye famille ufise nk'abana abazokesha usanga famille batafise amaliye akomakoma mugabo nka twe gusanga urumva siza abuzukuru n'abuzukuruza inyuma ugiye ahantu batakuzi. Ushoboye kuvuga ngo nzoja mu Burundi mugabo c'est même chose, utaye famille ahantu ugiye ahantu utarumenyereye kubera wakuriye hanze. Donc ivyo ukabimenya. Ikindi no guha warning kuri abo bantu baja hanze. Kenshi na kenshi il faut anticiper. Muramvuga yuko uvuye kwiyumvira cyo bita worst case scenario kwiyumvira bega aya mafaranga leta iduha izoguma yaduha ku giciro kingana gute dimwe ushize mu bintu vya inflation. Ko kenshi na kenshi usanga ku mwaka bongereje nka 2%, 3%, kane kwijana muga inflation ishobora kuba nka 10%. Au moins inflation novuga iri igutushako hagiye bijya vy'ibitigi usaba ngo vyaduze 4% muga wowe ivyo usuma ugasanga vyaduze canke ivyo ukoresha. Ico no kuciyumvira leta izoguma iduhaye amafaranga kandi azoguma agura ivyo agura ubu bashakuma bayaguha akaba nkajya y'u Burundi atakina kumarira aho woja hose. Ikindi mbega bazoyaduha bazokomeza bareka ko abantu bafite amafaranga ya leta bakayasohokana hanze ko twibukanye umva amafaranga naho abantu bazavuga ngo twarakoze ngo twarakontribuwe aya mafaranga ukuyemo ya superannuation za kiwise baneze 401k wakizemo ayo ya leta itanga n'ayabo baguha nuvuga ari discretion nka benefits mu zindi bashavuga ati bo nta muntu tuzoyaha ngo aje kuyarira hanze aza kuyarira mu gihugu kugira agume asirikira muri economy. Navyo birashoboka abapoliticiens bafise ukuntu bigarambanya hirya no hino umuco ntiwo kigira plan ushakugira plan B mugabo ntibovuga ngo iki nico nizeye usha gusanga babaye disappointed andi kuvuga umuntu ari kwibaza ngo je naco bintwaye niyo bamamaje na 8 nkaja mu Burundi nzobaho neza niyo bamamaje na 8 nkaja Ikigoma, Tanzania, Lusaka, Zambia, Kenya, Nairobi, I will be fine. Bashobore kutakwemera kuyasohokana ivyo birashoboka. Il faut anticiper ndago no kwama wiyumvira ubona ko bikomeye mugayo yiwawe wabitse nta muntu ashobora kukubuza kuyahungana kuyajana ushaka. Ikindi bavuze ati tuyaguha gusa uri hano ufise yandi wongereza ushobora kuvuga uti nzogwaragwaza. Donc ico kintu ukimenye yuko iyo uri kurakora donc iruhande y'umushahara n'ibindi harimo iyo avantage yuko hari amafaranga usanga uri kurabika. Ashe gusanga abantu bafise ibihumbi 100 gutyo binarenga muri 401k ayo ntibari kuyabika iyo baba batari ko barakora kubera d'abord urumva utari nk'umushahara uhagije n'ushobora bakurako kandi noho wobika hagiye uciyajya. Ikindi ayo bagiye baterateranya ko ayo leta yabahaye plutôt umukoresha wabo hari bihugu na leta ishiramo dukeyi hari igihugu nzi ariko umushahara wabo batanga igice umukoresha agatanga akandi gace ariko na cyane cyane abo mafaranga yagiye ahantu yabaye invested no kuvuga ashoboye ko yaranungutse ivyo bihumbi 100 atari yo bashizemo necessairement bashizemo nk'ibihumbi 30 dufate umukoresha akishamo ibindi 30 ibindi 40 ikaba ari inyungu quelque chose comme ça muri vyo ndiko ndavuga donc ko ashoboye usanga yakungukiye au fil du temps. Donc nico kindi avantage novuga ko nameze nk'utavuga ko cyane yo gukora versus kudakora. Alors nkankuraje ko ubishoboye kabisa ubishoboye ego nivyo mu abantu bafise ubumuga hari abantu usanga bagwaye hari abantu nk'abadame bafite abana bafite abana bato nta kundi wo bigenza ariko ku bandi bantu baba ndavuga ati boje gukanda gudakora hano mbona hose arico kimwe ino kuvyumvira neza hari ibintu utakarikiriye mu gukora iyo formule yawe hari ibintu utashizemwo kimwe muri ivyo nivyo vya pension yuko wenyene ukontribuwa ushiramo dukeyi ariko kandi ko hari amafaranga novuga ko ari free money uronka ukuye kumukoresha canke rimwe kuri leta kandi ko ayo mafaranga aba invested muri investissement runaka agatera gwira ofiri dita ushaka kuzosanga muri retirement ufise ibihumbi 100 vyicaye ngaho bikurindiriye utaba ufise iyo ukoresheje
iyo mfashanyo ya leta yonyene. Nico nagomba kubankuraja ko hagati y'ivyo navuze ubwa mbere. Sawa, mugira amahoro y'Imana, tuzosubira. Bye bye. Bo ariko kandi ku bintu vya retirement nashaka kubasaba kandi mutangure kuvyumvira. Nurinde ngo kuza imyaka 60 abantu benshi akuri imyaka 30 cyane mu Burundi abibona ngo ndakukurutse no munsi you knew waruzi ko 60 mu bazobirukana. Il faut pas être surpris. Simvuze ngo atega kwitegura mugabo uwo mwana ntagomba kuba acting surprised. Bo retirement ubu mu bihugu vyinshi naza muri West kwari 65 65 bashaka kuzoyiduza mbere banashaka ba 67 mu France bariko bagwana ngo bayiduze no kuba umenye ku 65 I have got to retire. Ikindi hagi uba forced to retire imbere iyo myaka, which is even worse. Kubera iki hari ibintu bita ageism canke age discrimination. Iyo kwije imyaka 50 55 56 ukarondera akazi ukakabura ukaba dafise n'inguvu nyinshi zo gukora cyane twe twakuza ahantu tugwaragurika ugasanga abantu bafite imyaka 60 bamaze kuba gutikatika kunyiganyiga, ugaca usanga nta hantu uronsa akazi kuri iyo myaka cyangwa akora akazi k'inguvu kenshi nk'umumekanike akagonga agatangura kubabara ibintu nk'ivyo. Ugasanga muri iyo myaka hagati ya 55 56 imyaka 10 novuga ko utaba uri super productive, utaba ushobora gukora nkuko bisanzwe, ndo kukazi ushobora kukwangira nka twe turi muri tech kuri imyaka 50 too old man. Abatech usanga utaronsa amafaranga ugifite imyaka munsi ya 40 imyaka 50 hagiye usanga utagiye muri management usanga uri kurasaza. Donc ico ndiko ndavuga hari n'igihe usanga utaronsa akazi muri iyo myaka imbere yuko na retirement iza, ugasanga nta mafaranga ufise agutunga kubera nyene retirement bazoyiguha ari uko imyaka fulani igeze. Ico gihe navyo ni kuguma vyiyumvira, umuntu wese akiri muto ugatanga kuvyumvira ositoke utanguye gukora. Ugitanguye gukora nako bakazi k'umunyeshuri kuri imyaka 18 ikintu cyambere wiyumvira retirement. Sivuze ngo winige, ariko nkora amafaranga nka leta canke guverinoma ishiramo nukuraba ko atagucika. Voilà, mugira umunsi mwiza. Bye.